Hello, my beautiful people. Ndabara mukije mwese mukurikirana Eric Burundi TV. Queen Inshuro ikume n'umwigeme. N'umwana akiri muto cyane ariko asanzwe afise impano. Ari very talented. Ati yambu. Yambu cyane. Uri intore? Nitwa Audrey. Audrey Akimana. Ego. Audrey ku bantu bakubonye ku nshuro ya mbere. Na presence kuri umunyempano. Wowe ufise impano nyabaki basi ndeke kudondagura byose ndayimara. Impano yawe ni yahe? Impano yaje ni gukina film. Yeah. Gukina film byakugiyemo ryari? Ndibuka hari muri 2020. Yeah. Niho nagira niyumvira gukina film bivanye n'inshuti nari mfite. Donc n'ahantu narimba. Ndavuga ati reka nje muri film kuko nibwo numva noryoherwa. Yeah. Icyo kintu numva kinezereye gukora. Gushika no masaha Audrey ikintu cy'amarerezi cinema ayifata gute? Donc rerezi ndayifata ari ikintu kindyohera muri jewe, ari cyo kintu donc nashobora kujamo nkumva ndanezerewe. Ubifatanya gute gukina amarerezi hamwe no kwishuri? Donc ibintu umuntu abigiyemo aragerageza kugira gupanga horaire. Yeah. Agapanga buri kintu cyose uko kiza kugenda. Yeah. Nuko wonye ndabigenza. Gushika no masaha no mukinnyi wa film mu Burundi usanze ukunda cyane? Ndakunda cyane Kadolaveye. Yeah. Kubera ko ukunda Kaveye? Donc Kadolaveye yari karakina film afise amajambo yubaka kandi akina ibintu bimurimo. Yeah. Akora ibintu vraiment uri kuraraba onati akora ibintu bimurimo. Biramaze gushika ukiyumvira cyangwa ukifuza ko umunsi umwe wohura na Kadolaveye ukamubwira ko uri umufana wiwe kandi ukamusaba ko yona gusupportinga? Cyane gose. Biramaze kuba? Gose ndabishaka cyane. Biramaze kuba? Ego. Muramaze guhura? No, ntabwo turahura. Gusa kenshi naragerageje no kurondera nimero yiwe. Basi ndanamuvugisha tu. Muravugana? Oya ntabwo yashoboye kunyishura. Naramuretse ndamureka nyene radana abastari. Waramwandikiye ntiyakwishuye? Yeah. Tumutelefone muvugana? Ntaco bitwaye. Tumutelefone muvugana? Ego. Ijambo ryamaze kumubwira n'ijyanye? Ikintu ca mbere nashaka kumubwira nuko ndi umufana wiwe. Yeah. Kandi nkunda ibikorwa vyiwe. Ubufasha umusaba ni nk'ubwahe? Ndamufasha yuko donc iyo nkuza muri kintu ca film. Yeah. Hagendera mu kirenge ciwe. Tugiye kuraba abigeme benshi barakunze kuvuga yuko cinema cyane ababyeyi benshi barakunze kuvuga ko cinema ziza gutakaza intumbero y'abana babigeme. Kuri we bivuga kwiki? Kuri jewe ico nshobora kuvuga nk'abantu b'abavyeyi barakwiye kudutwara mu kintu bivanye n'ukuntu tugishaka, donc n'ingabire yacu n'impano yacu. Ego. Apana kwikomplika ngo hariho ingeso mbi ngo hariho donc basi ubigiyemo nabi ubyitwayemo nabi niho usanga uhuriyemo n'ama-accident menshi ko urabizi nawe turi mu isi. Ego. Niyo mpamvu nobwira nk'abantu b'abavyeyi cyane ntibikomplike gose. Ego. Ngo filme ngirimwo ingeso mbi, ahubwo ico nzi muri filme n'impanuro cyane filme zerekeye ku mpanuro. Rero nk'abavyeyi bakunda kuraba filme sinibaza ko iryo jambo borivuga. Okay, tugenda kuri iki naco. Benshi bakunze kuja mu bintu bijyana n'amasinema kubera ubuzima babaciyemo. Hari ubuzima wewe muri iyo myaka ufise umaze gucamwo kubabaje cyane wifuza ko abantu benshi bahanura ku byo baraciyemo? Yes. Ni nk'inzara.
hari byinshi bivaye no mu buto bwanje gushika ubu inkuru ndende niko nabivuga. Yeah. Nashaka kubivuga. Yeah, nta kibazo na kimwe. Ndibuka nkiri mutoyi. Donc navutse nk'abana nk'abandi. Nkora nk'abana nk'abandi. Nisanga mvukiye mu umuryango vraiment nanje ntifuza ko navukiramo. Bivanye vraiment nta bukene n'ukuri navuga ngo twari dufise. Gahatari kuko ivyo twari dufise n'ivy'abandi bipfuza. Ariko ikintu mu buzima nabura ni nabuze umunezero w'abavyeyi. Gute nawe? Nakuze papa wanje ari umuntu adahuza na mama. Nkura papa wanje ari umuntu ashitse muhira yakunda kunywa inzoga cane. Ashitse muhira twese twarinyegeza kuko yarashwana biteye ubwoba. Kugeza ku rugero rw'uko nkura mfise umutima basi ukomeye gose. Ubabaye numva mengo so umuryango numva nifuza kuvukamo. Ubwo buzima ndabubamwo ndabubabayemo cane gose. Kuko birababaje kubona uri umwana ukabona abo mugendana babayeho neza bakakuganirira ivyo muri wowe kungane bimeze ugasanga bimeze neza cyane. Ugasanga barahuza nubwo bataba batunze ariko amahoro ahari. Ariko gacisanga nanje ayo mahoro ntawe nigeze ndonka. Numva ndababaye. Numva umengo sindi umwana nk'abandi. Ya ubwo buzima ndabukuriramwo maze kubukuriramwo nkura ariko bimeze. Donc novuga ngo amahoro nayabona gake muhira. Amahoro nayabona gake ariko vyampaye gukomera muri jewe bimpa umutima ukomeye cane. Nkura mvuga ati sinkeneye yuko ubu buzima aribwo nzokuriramwo ndakeneye gukora ikintu muhira basi tuhindura papa. Naragerageje nkagerageza basi muhira habaye nk'akabazo ngerageza kubahuza nk'imfura muhira. Ariko papa yaragukunda cyane. Papa nubwo yankonda ndibuka yankunda nkiri mutoyi. Maze gukura ntiyankonda biri nyene vya grave. Muvukana muri abana bangahe? Tuvukana turi abana 3 gusa. Byashe bibandanya gute? Bimaze kugenda uko nkora basi ndiyakira. Nari yakiriye amajambo make ndavuga ati ndasenga Imana. Ndavuga ati Imana yonyene niyo ikwiye guhindura papa. Nta mwana w'umuntu n'umwe akwiye guhindura papa. Ubwo buzima ndabukuriramwo ico gusa nshima nuko mama wanje yasenga. Ico kintu ndagishima cane. Nuko yasenga turasenga. Ubwo buzima tubukuriramwo tubayeho nabi nyene kuko ibintu byose nubwo ufise amahera nubwo ubayeho gote atamahoro ufise. Nubusa ntaco vyoba bikumariye. Zaciye birangira gute? Vyarangiye nabi pe ko nabivuga. Kuko vyarangiye ihinduka rya papa wanje. Vyarangiye ari ukagiye mu bitaro. Ico gihe yagize accident. Amaze kugira accident bamuteye kanci niko novuga kari accident. Baramunize. Ya. Mwibarabara taje. Ego ico gihe yaravuye mu rubanza. Catabwije baca baramuniga. Baca bamutera kanci baramupasura n'umutwe bamusigaye nari umuntu novuga ngo yapfuye. Ico gihe kore cyane. Merci. Ico gihe ndibuka nagira nje gukora examen. Ca barantelefona ati ngo utware papa wawe kwa muganga. Amaze kuntelefona ndashobora kugenda saga vraiment n'umuntu yapfuye. Yaraho nyene muri ico kibanza nyene bari bamunigiyemo. Ego kuko bakimuniga uko navyumvise bitubwiye. Wewe bakimuniga bamupasuye umutwe mu mutwe bamupasuye ikintu mu mutwe incicuma. Ego ubwenge buca buratakara. Umaze gutakara aca aryama hasi. Umva baca bamusiga ngaho bazi ngo n'umuntu yapfuye. Kuko rero murazi yuko umuntu amaze kunywa kandi inzoga amaraso ava ari menshi cane mu kiba mukomerekeje. Je nkimubona navuga ati umuntu yapfuye turihebura tuvuga ati umuntu yapfuye kuko
n'uwo mubaza ati vyagenze gute ico gihe twaramubaje ati vyagenze gute ntiyamenye ukungene vyagenze n'ukungene yashitse kwa muganga nta na kimwe yamenye nta na kimwe yashoboye kumenya. wewe wagiye kubimenya mu gitondo? Ya vyabaye mw'ijoro nza kubimenya mu gatondo. Kuva mu ijoro ryose aryamye hahandi nyene? Ego. Hari impande yo kumuhana ariko? Oya hari kwibarabara ibarabara ryo nga irya RNE. Ego. Ahanye cudokera ku matafari. Niho vyabereye baca bamuta mu kintu zenya mu gikanevo sinzi ko uzi. Ego ndabibona bya gikanevo. Okay niho bace bamota bukeye abantu baca baramubona turashobora kumukurayo baramushira kwibarabara kugira ngo umuntu aza kumumenya aze gushobora kumenyesha umuryango wiwe. Yego ivyo bimaze kuba mwaramutoye mu nyuma yace biherera hehe? Tumaze kumubona twaciye tumutwara kwa muganga. Yego Mama niwe yaciye amutwara kwa muganga kubera ko je nagira nje gukora examen ko yari umwaka wa nyuma y'igice ca nyuma navuga ati sinoshobora kwisiba. ushaka kurata examen noca umwaka wose wabaye. Ego vraiment bimaze kugenda uko je navuye kw'ishure mvuye gukora examen canda telefone ati bigemeze gute baca bambwira ati unyene ntihagitora ubwenge ntagitora ubwenge maze gutora ubwenge ndashobora kugendayo kwa muganga. Yego shitseyo nyene sanga vraiment ntibimeze neza sanga bamushonye mu mutwe ko yari yababaye cane. Bamaze kuba bamushonye mu mutwe nko guca ese babwira mukoreko ku maguru atubwira tumukoreko ku maguru tumaze kumukorako ambwira ngo nta na kimwe yumva niho guca ndamugira ikinuma avuga ngo nimungira ikinuma ku maguru kugira numve basi ko numva na kimwe avuga ngo nta na kimwe niho guca bamutwara batwandikira scanner kumutwara muri scanner bamaze kumutwara muri scanner basanga igiti cy'umugongo cyavunitse. Byari bibabaje cyane. Igiti cy'umugongo kimaze kuvunika bisaba biba ngombwa ko aba paralize. Maze kuba paralize baramutwara turamugumiza mu bitaro birakomeza kwanka pe. Biranka gose baramutwara muri operation muri bloc baramugirira igiti cy'umugongo. Yego barabigira neza baramuvura n'ahandi mu mutwe ikibazo twagize haguterakira hateravamo amashira. Ntivyari vyoroshe pe byari ibintu bigoye cyane ariko turiyakira turababara muri ako kanya kuko birababaje nubwo umuvyeyi baragukorera ibintu bimeze gute amaraso agumara amaraso umuvyeyi uma wababaye mu gihe hageze ikibazo. Yego rero mu gihe bimeze uko onye turaguma kwa muganga haca haziramwo ikibazo caciye kiziramo naho amasikare yaciye aza ibiguma vy'amasikare bimaze kuza biraba bininiya kugeza yaho n'abaganga bagira ubwoba baramuvura biranka turiyakira haragera igihe aremba baramutwara muri reanimation. Bimaze kugenda uko onye turaguma muri ubwo buzima araguma mu bitaro no byakabaye kera igihe kimwe aratora mitende. Yego haheze igihe kitari gitaheze nk'amezi nk'atandatu ari mu bitaro haragera igihe atora mitende twibaza ati umuntu agira akire tumutahane. Yego ico gihe ndibuka hari itariki 17 z'ukwezi kwa mbere. Yego niho nagenda numva ngo papa wawe arapfuye. Ico gihe byarangoye kwakira. Yego byarangoye kwakira ariko imbere yuko apfa yitaba Imana yoba yarasavye ikigongo mama wawe? Ego nariko basi ndacisha ku mayange niyo mpamvu kuko ni birebire cyane. Harageze igihe arasaba ikigongwe aravuga ati mumbabarire kuko bijya birababaje kubona icya kintu bavuga ngo gusaba uwo wimye. Yego kubona umuntu wagiriye nabi ariwe karakugwa inyuma ariwe karakwitaho
ari bamufata nabi ico gihe waramufashe nabi ugacubona ariko arakugwa inyuma ni ibintu uri umuntu ufise umutima urashobora kwiyumvira ukavuga ati koko narakoze amakosa ico gihe yarasavye imbabazi amaze kuzisaba turamubabarira birahera turamukunda. Rwa rukundo mwari mubaranye igihe rwa rukundo rwari rwarabuze ca gihe rwabonetse mu mwanya muto cane ico gihe ndibuka basi nubwo yaragwaye narishimye kuba basi subiye kubona umunezero entre ya jewe na papa kubona umuryango wishimye basi kubona papa wanje natwe rugarutse narashoboye kwishima vraiment urukundo ruraza kuko twavuga ati impinduka irabaye mu muryango ariko ntabwo twashoboye kubiba mu mwanya muremure ariko turabishima uko vyari bimeze twarabishimye cyane basi kubona yagiye tumaze kubona urukundo rwa rukundo rwagarutse. Reka ndagushimire ndibaza kino kiganiro kigera abantu benshi ariko ndazi neza ko niyo basaba suite nzokurondera kandi kugira ngo uko ndibaza n'inyigisho haba kuba papa haba kuri famille ni inyigisho ikomeye cyane rero icyo nkusabye ndagushimiye kandi ndaguhaye na pole kuko n'abantu bake boshobora kugira izo nguvu zo kuvuga bimwe mu bintu byabaciye ko mu buzima kuko ni ibintu bibaje cyane kandi biragumye kandi biragoye no kwakira hama pole cyane.